Murakaza neza kuri KIVORA Media. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntukibagire kuyikurikira no gusangiza abandi kugira ikiganiro gishobore gushika henshi hashoboka. Muri iki turimo abantu benshi bagenda batwenga ku maso gusa, ariko mu mitima yabo harimwo amarira. Hari abavyuka mu gitondo batagira ingufu zo kubandanya ubuzima. Hari abiyumvira ko ataco bakimaze kw'isi. Hari imbere n'abashikaho bifuza ko ubuzima bwabo bworangira. Ariko ikibazo ni iki? Ni igiki gituma umuntu yihebura? Ukwiheba ntikubaho mu kanya isasi. Akenshi gutangura ari utuntu duto duto umuntu yirengagiza, hanyuma tukagenda twiyongera gushika umuntu yumvise ko isi yose yamuguyeko. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe ibintu 20 bikunze gutuma umuntu yihebura. Dusigure kimwe kimwe, dutange ingero zo mu buzima busanzwe, kandi turangize dutanga impanuro zofasha uwo ari we wese muri izo ngorane. Nimba nawe hari igihe wigeze kwihebura cyangwa ufise uwo uzi ariko araca muri ibyo bihe, ndagusabye ukurikirane iki kiganiro gushika kw'iherezo. Hari naho ijambo rimwe gusa rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. None reka dutangure. Icya mbere, kubura icyizigiro cy'ejo hazoza. Ikintu cya mbere gituma abantu benshi bihebura ni ukubura ibyizigiro. Iyo umuntu atakibona ejo heza, atangura kwibaza ati, mbega ndabandanya kubaho ngire iki? Ibyo bishikira abantu benshi. Hari uwarangiza amashuri imyaka myinshi ariko abura akazi. Hari uwakoze ubucuruzi bugahomba. Hari uwubatse urugo rurasambuka. Hari uwabuze ibyo yari yarizeye byose. Buke buke agatakaza icyizigiro. Ariko ukwibuka ikintu kimwe birahambaye. Ubuzima burahinduka. Uri munsi ashobora kuba hejuru ejo. Uwurira uyu munsi ashobora kuba ariko aratwenga ejo. Ubushonje uno munsi ashobora kuba ahimbye ejo. Ubuhimbye uno munsi ashobora kuba ashonje ejo. Ntiwemere ko ikibazo cy'uyu munsi kiguhindukira urubanza rw'ubuzima bwawe bwose. Nimba wumva utakibona ejo haza, tangura wishiremwo intumbero ntoye. Niyo yoba ari intambwe imwe ku munsi ishobora kukugeza kure cyane. Icya kabiri, guhora wigereranya n'abandi. Ikintu cya kabiri ni ukwigereranya n'abandi. Muri iki gihe cy'imbuga ngurukanabumenyi, abantu babona amafoto y'ubuzima bwiza, inzu nziza, imodoka nziza, amafaranga menshi, maze bakibaza bati kubera iki jewe nkiri inyuma? Ariko icyo ubona si uko ubuzima bwose buba bumeze. Abantu benshi berekana intsinzi yabo, ntiberekane amarira yabo cyangwa ukunanirwa kwabo. Ntiberekana amadeni bafise, ntiberekana amajoro bataryamye, ntiberekana ibibazo bacamo. Iyo uguma wigereranya n'abandi, utangura kubona ko ataco wewe umaze ubwawe. Ariko Imana ntiyaremye abantu ngo babe bamwe. Buri muntu afise urugendo rwiwe. Iruka isiganwa ryawe. Ejo hawe ntigupimirwe naho uwundi ageze. Wigereranye n'uko wari umeze umwaka uheze, aho kwigereranya n'uwundi muntu. Icya gatatu, kubura abantu bagushigikira. Hari abantu babaho bumva ko atanumwe abitayeho. Nta muntu abahamagara, nta muntu ababaza uko bamerewe, nta n'umuntu abumviriza ibyo bavuga. Ibyo bituma umuntu yumva asa n'uwibagiwe n'isi yose. Ariko ukuri ni uko umuntu wese akenera umuntu yomwumviriza. Hari igihe ijambo rimwe ryiza rishobora gukiza umuntu yaragiye kwihebura. Nicyo gituma dukwiye kwama tubaza abo dukunda tuti, umeze gute?
hari uwo ico kibazo cyonyene gishobora kumukiza. Nimba ubona uri wenyene, ntutinye kwegera abantu beza, rondera inshuti nziza, rondera umuryango, rondera umuntu wizigira muvugane. Kuganira n'umuntu birashobora kugabanya umutwaro wari wikoreye. Icya kane, gutsindwa kudasanzwe. Hari igihe umuntu agerageza ikintu inshuro nyinshi ariko cyose bikanga, agasaba akazi akakabura, agatangura ubucuruzi bugahomba, agatangura ibibazo by'ishure akabitsindwa, buke buke agatanguza kwizera ko adashoboye. Ariko ukuri ni uko gutsindwa atari iherezo. Abantu benshi batsinze mu buzima babanze gutsindwa inshuro nyinshi. Gutsindwa niryo shure rya mbere rikomeye, ni intambwe ikujana ku ntsinzi. Ntukemere ko gutsindwa kugusobanura. Wige ico byakwigishije, ubandanye urugendo. Icya gatanu, kubura urukundo n'agaciro. Hari abantu bakuze batigeze bumva bavuga ati turagukunda. Hari abatotejwe kuva bakiri bato. Hari abama babwirwa ko ataco bazovamo, maze bamaze gukura batangura kwizera ayo majambo, bakumva ko atagaciro bafise. Ariko ukuri ni uko agaciro kawe ntikagenwa n'ibyo abantu bakuvugako. Ufise agaciro kuko uri umuntu, ufise impano, ufise ubushobozi. Hari ico ushobora gukora atawundi yokora nk'uko wobikora. Tangura kuvugisha umutima wawe amajambo meza. Buri gitondo wibwira uti ndafise agaciro, ndashoboye, ndakaze, ndakomeye, nzoshika ku ndoto zanje. Ibibazo mfise sibyo bisigura ubuzima bwanje. Ayo majambo asa nayoroshe, ariko iyo uyavuze minsi yose agenda guhindura uko wiyumva nuko ubona ubuzima bwawe. Icya gatandatu, ubukene bukabije. Kimwe mu bintu bikomeretsa umutima w'umuntu ni ubukene. Ubukene si ukubura amafaranga gusa, ni ukubura ubushobozi bwo gukora ibyo umuntu abona ko bikenewe mu buzima. Hari umubyeyi arara atariye kugira abana biwe barye. Hari umunyeshure abura amafaranga y'ishure. Hari umuntu aronka akazi ariko agahembwa amafaranga adashobora no kumutunga. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu atangura kwihebura. Ariko ikintu gihambaye ni ukwibuka ko ubukene ari ikibazo gishobora guhinduka. Hari abantu benshi batanguye ata kintu na kimwe bafise, ariko kubera ukwihangana, ukwiga no gukora cyane, ubuzima bwabo bwarahindutse. Nimba uriko uraca mu bukene, ntukemere ko bugutwara icubahiro. Tangurana nico ufise. Wiga ubumenyi bushasha, ukore ico ushoboye cyose, kandi ntuhebe cyangwa ngo ucike intege. Intambwe ntoya z'uyu munsi zishobora kuba intango y'ubuzima bushasha. Icandwi, ibibazo byo mu muryango. Umuryango ukwiye kuba ahantu umuntu aronkera amahoro, ariko hari aho uba isoko ry'imibabaro. Hari abana bakura bumva ababyeyi bahora batongana. Hari abagore n'abagabo babayeho mu makimbirane adahera. Hari abantu bahohoterwa mu ngo zabo. Iyo umuntu abayeho mu mwuka nk'uwo igihe kirekire, umutima urananirwa, agatangura kwiyumva atagaciro afise, ariko canke akumva ataciza kizomushikira. Nimba ikibazo kiri mu muryango kidashobora gukemurwa mwebwe nyene, nimurondere umuntu w'inkerebutsi cyangwa umuhanuzi ashobora kubafasha. Ntureke ibibazo bikure kugeza aho byangiza ubuzima bwawe. Icya munani, indwara zimara igihe kirekire. Kugwara igihe kirekire birashobora gutuma umuntu yihebura. Iyo umuntu ahora mu bitaro, ahora afata imiti, cyangwa ahora yumva ububabare, hari igihe atangura kwibaza ati mbega nzoki? Mbega ubuzima bwanje buzokwama bumeze?
Ivyo ni ivyiyumviro bishobora kumusubiza inyuma, ariko niyo ndwara yoba itarakira neza, ubuzima burashobora kubandanya bufise insiguro. Hari abantu benshi babayeho n'indwara z'igihe kirekire ariko bakabandanya gukora, gufasha abandi no gushika ku nzozi zabo. Ntukareke indwara ikwambura icizigiro, kurikira impanuro z'abaganga, wemere imfashanyo y'abagukunda, kandi ukomeze kwizera ko buri munsi ushobora kuzana ikintu ciza. Icya 9, kwigunga no kutagira inshuti. Hari abantu baba hagati y'isinzi ry'abantu ariko bakumva bari bonyine, ntibafise uwo babwira ibibazo vyabo, ntibafise uwo bumviriza. Ubwigunge burashobora gutuma umuntu yiyumvira ibintu bibi, kuko ata muntu amwibutsa ko agifise agaciro. Akenshi umuntu yihebura aca atangura kwikura mu bandi, kandi ivyo bituma ikibazo kirushiriza gukomera. Ntutinye kwegera abandi, injira mu migwi y'abakora ibikorwa vyiza, wubaka ubucuti n'abantu bubaha kandi bagutera intege. Hari igihe ikiyago kimwe gusa gishobora kuguhindura umunsi wawe. Icya 10, gutinya gutsindwa. Abantu benshi ntibihebura kubera ko batsinzwe, ahubwo bihebura kubera ko batinya gutsindwa. Hari uwufise umugambi mwiza ariko ntawutangure yuko yibaza ati mbega vyanka gute. Hari utinya gusubira kugerageza kubera ko yigeze gutsindwa. Ariko ukwibuka ni uko umuntu adashobora gutsinda atigeze agerageza. Abatsinze cyane muri iyi si benshi babanje guca mu gutsindwa ariko ntibahagarara. Ntutinye gutsindwa, tinya guheba inzozi zawe utaranazigerageza. Buri gutsindwa kukwigisha ikintu gishasha kandi kukwegereza ku ntsinzi. Icya 11, guhemukirwa n'uwo wizera. Kimwe mu bintu bibabaza umutima kuruta ibindi ni uguhemukirwa n'umuntu wari wizigiye. Birashobora kuba uwo mwubakanye, inshuti magara, uwo mukorana canke uwo mu muryango. Kubera iki bibabaza cyane? Kubera ko uba waramuhaye ikibanza kinini mu buzima bwawe, waramwizeye, uramwubaha, uranamukunda. Iyo rero aguhemukiye ntaba asenya ubucuti gusa, ahubwo aba asenya ukwizera kwawe. Hari abantu bake bavuga bati sinzosubira kwizera umwana w'umuntu. Ariko iyo umuntu afashe uwo mwanzuro aba afunze umuryango ushobora kumuzanira abantu beza. Guhemukirwa birababaza, ariko ntukemere ko umuntu umwe mubi atuma ubona abantu bose nabi. Banzukire, uhe umutima wawe umwanya, hanyuma wongere wubake ukwizera buhoro buhoro. Icya 12, kubura uwo wakunda. Urupfu rw'umuntu wakunda ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora gushikira umuntu. Iyo umuvyeyi, umwana, uwo mwubakanye, inshuti canke uwundi muntu wakunda apfuye, ubuzima bushobora gusa n'ubuhagaze. Hari abamara amezi canke imyaka bibaza bati kubera iki yabayeho. Amarira ni bisanzwe, kubabara ni bisanzwe, ariko ni byiza kwibuka ko niyo uwo muntu atakiri kumwe nawe, ubuzima bwawe buracyafise agaciro. Ntuhishe agahinda kawe, vugana n'abagukunda. Bibaye ngombwa, rondera umuntu ashobora kugufasha kwakira ico kibazo. Kwibuka uwo watakaje ni vyiza, ariko ntureke ko umubabaro uguhagarika kubaho. Icya 13, amadeni n'ibibazo by'amafaranga. Hari abantu baryama bataryamye kubera amadeni bafise. Telefone iravuze, umutima ugaca usimba cyane. Hari uwo bamutegereje kwishura. Hari uwo inzu igiye gutezwa cyamunara.
hari uwabuze uburyo bwo kurihira amashuri abana. Ivyo bibazo bishobora gutuma umuntu yumva atanzira isigaye, ariko n'ibibazo by'amafaranga birashobora gutorerwa umuti. Bisaba ukwicara ugategura neza, kugabanya ibyo ukoresha, usaba impanuro no gukora cyane. Ntugafate ingingo zikomeye kubera ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga araza kandi akagenda, ariko ubuzima bwawe burafise agaciro kuruta amafaranga yose yo kw'isi. Ca 14, kwiyanka no kutiyemera. Hari abantu bavuga amajambo mabi kuri bo ubwabo, bavuga bati ndi umuhimbiri, ndi umurofa, ntaco nshoboye, nta muntu yombabazwa no kubura jewe, nta muntu yobabazwa no kubura jewe. Ayo majambo avuzwe buri munsi agenda yubaka ishusho mbi umuntu yibonamo. Ukuri ni uko umuntu wese afise impano yiwe, nta muntu yaremwe ataco amaze. Hari ibyo ushobora gukora neza kurusha abandi, naho wewe wobona ko ari bisanzwe. Tangura kwiyubaha wewe ubwawe, iyakire uko uri, wige ibyo tumurushiriza gutera imbere aho kwama wiyagiriza. Iyo uhinduye uko uwivugisha buhoro buhoro, n'ubuzima burahinduka. Icya 15, amajambo mabi umuntu yumva igihe kirekire. Hari abantu bakuze bakuze bumva bavuga bati ntuzoshobora, ntaco uzovamwo, ntaco umaze, uri ikibazo mu muryango. Ayo majambo avuzwe imyaka myinshi, hari igihe umuntu atangura kuyizera, aca yiheba ataranagerageza. Ariko wibuke ko amajambo y'abantu atagena ejo hawe. Abantu benshi bazwi kw'isi babwiwe ko ataco bazoshobora, ariko baratsinze ibikorwa. Nimba hari amajambo mabi wamaze imyaka wumva, uyasubirisha yandi meza. Weho ubwawe tangura kuvuga uti ndashoboye, nzotera imbere, sinzoreka amajambo y'abandi angena ubuzima bwanje. Iyo uhinduye imvugo yawe, umutima uragenda uronka inkomezi nshasha. Icya 16, kutababarira no kubika inzika. Hari abantu bamaze imyaka myinshi bitwaza ishavu, barahemukiwe, baratutswe, bararenganijwe canke barababazwe n'abandi. Naho uwababaye yoba yarabandanije ubuzima bwiwe, bo baguma bikoreye uwo mutwaro. Inzika imeze nk'umuntu afata umuriro mu kiganza yizigiye ko azocurira uyundi. Mu by'ukuri niwe ubanza gutugusha ubwiwe. Kubika ishavu igihe kirekire bishobora gutuma umuntu atakaza amahoro yo mu mutima, agahora ababaye kandi amaherezo agatangura kwihebura. Kubabarira ntibisigura ko wemeye ibyo bagukoreye, bisigura ko wahisemwo kutabandanya wikoreye uwo mutwaro. Ni ingabire wiha wewe ubwawe kugira umutima wawe usubire ugire amahoro. Cya 17, kubaho atantego ufise. Hari abantu babyuka bakarya, bagakora, bakanwa, bakaryama, hanyuma bukeye bakongera ibyo nyene. Ntibafise indoto, ntibafise umugambi, ntibafise ico bifuza gushikako. Ubuzima buba nk'ubudafise insobanuro. Iyo umuntu atazi ico abereyeho, arashobora gutangura kwihebura. Iyandikira imigambi yawe, niyo yoba ari mito, wibaza uti ndifuza kuba nde mu myaka 5 iri imbere. Tangura gukora buri munsi ikintu kimwe kikwegereza ku ntego yawe. Cya 18, kunywa ibyayuramutwe n'inzoga zirenze. Hari abantu biyumvira ko inzoga cyangwa ibyayuramutwe bibakuraho agahinda cyangwa amastress. Mu ntango byoshobora gutuma bumva worohewe gatoya, ariko iyo ingaruka zabyo zirangiye, akenshi agahinda karagaruka karushiriza kigwijije. Hari naho byongera ibibazo, gutakaza amafaranga,
gutakaza akazi, gutakaza umuryango, gutakaza n'amagara. Ivyo bishobora gutuma kwihebura kwiyongera. Nimba ubona watanguye kwizera ibiyayuramutwe canke inzoga nk'inyishu y'ibibazo vyawe, usabe ubufasha hakiri kare. Kwemera ko ukeneye gufashwa n'intambwe y'ubutwari, si iy'ubugoyagoye canke y'intege. Ca 19, guhora wiyagiriza amakosa ya kera. Hari abantu babayeho mu kahise, bama bibwira bati iyo ntakora kiriya, iyo nza gufata uwundi mwanzuro, iyo ntavuga arya amajambo. Ariko ukuri ni uko kahise kadashobora guhindurwa. Ico ushobora guhindura ni uyu munsi n'ejo hazaza. Amakosa ni ishure ry'ubuzima. Nimba wayize ko ikintu, ntuyareke akubohesha ubuzima bwawe bwose. Iharire, nta muntu atagira amakosa, ahubwo koresha ivyo waciyemo kugira ube umuntu mwiza kurusha uwo wari uri. Ica 20 co ca nyuma, kutasaba ubufasha iyo ibibazo bikomeye. Iki nico kintu ca nyuma kandi nico gihambaye cyane. Hari abantu baba mu gacerere, ntibabwira abavyeyi, ntibabwira inshuti, ntibabwira uwo bubakanye, ntibabwira n'umuntu n'umwe. Baguma bavuga bati nzovyikemurira. Ariko uko baguma bahoze, umutwaro ugenure ubaremera mu mutima. Hari igihe kuganira n'umuntu wizigira bishobora gutanga umuco mushasha. Nimba ubona ko kwihebura kuriko kurakomeza canke ko uguma wumva ubuzima butakigufitiye insobanuro, ni vyiza kubwira umuntu wizigira canke kurondera ubufasha bw'umuhanuzi canke umunyamwuga mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Gusaba ubufasha si ikimenyetso c'ubunyantege, ahubwo ni intambwe y'ubutwari. Tuti namwe bakunzi ba KIVORA Media, uyu munsi twabonye ibintu 20 bishobora gutuma umuntu yihebura. Ariko hari ubutumwa bumwe nshaka ko usigarana. Nta kibazo kimara ibihe byose. Ubuzima burashobora kugorana. Hari igihe ushobora kurira ukibaza nimba ejo hazogera. Ariko wibuke ko nijoro rirerire rirangira, izuba rikongera rikaka. Nimba uriko unyuranyura mu bihe bikomeye, ntukihebe. Nimba ufise uwo uzi ariko aragwana n'agahinda canke kwihebura, ntumucire urubanza, mumbereze, mumwereke urukundo. Hari igihe ijambo rimwe ryiza canke uguhaba kwawe bishobora guhindura ubuzima bwa mugenzi wawe. Kandi wewe uriko urandegura uno munsi, ndashaka kukubwira nti ufise agaciro. Ubuzima bwawe burafise insobanuro. Hari abantu bagukunda mbere niyo woba utabibona ubu. Ntureke ikibazo cy'uyu munsi kigutware ejo hawe. Murakoze cyane kuba mwankurikiranye kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Nimba cyagufashije, kanda like usangize abandi kugira n'abandi bakironke, kandi subscribe kuri KIVORA Media kugira ntuzosubire gucikanwa n'ibindi biganiro byubaka ubuzima. Jewe ndi venusta, turabonanye. Murakoze, Imana ibahezagire.